nuko rero turabahaye ikaze kandi ubugira kandi muri kino kiganiro novuga ngo ni ikiganiro c'indwi ukurikije ibiganiro byose tumaze kubashikiriza. Naho tukoba dusomeye amajambo ko nabibabwiye tuyasoma muri Matayo ni igice ca kabiri dusoma imirongo 12 ya mbere. Nano majambo dusomye tugomba kwishimikiza muri kino kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi muri kano gace kagira kane ca kigabane ca kane nyene citwa ngo abamarayika mw'ivuka rya Yesu. Aho twababwiye yuko kino kigabane gitumbereye kuvuga uruhara abamarayika bagize mw'ivuka rya Yesu Kristo. None rero ubu tugeze ku kiganiro kigira kane cyo muri kino kigabane, kandi murumva ko tubigenze kubera nk'ubu dusigaje ikiganiro kimwe tuzoba duhejeje kino kigabane ca kane. Ikiganiro kimwe dusigaje rero kizoba kigira 8, ni kuvuga hazoba hasigaye ibiganiro 2 byonyine kugira ngo dukwize bya biganiro 10 twababwira, aho ivyo biganiro doce bivuga rero ku kuvuka kwa Yesu nyezina, bivuge no ku munsi mukuru rero wa Noheli n'amateka yawo kumbure, hanyuma tubone gusozera nano majambo dusomye. Aya majambo dusomye rero tubonye ko abanyabwenge b'inyenyeri bavuye iburasirazuba bazanywe no gushengerera uyu mwami w'abayuda yavutse. Aho iburasirazuba naho hari mu bwami bw'abaperesi, royaume perse, mu gihugu c'i Babuloni. Baza bavuye hari iwabo bazanywe no gushengerera umwami w'abayuda yavutse. Imana yacu nihimbaze. Aba banyabwenge rero b'inyenyeri aribo kumbura bari nabo bakunda kuvuga ngo abamajusi, kuko mu gifaransa bavuga ngo les mages, ahandi ho mbere n'abanyavuga ngo ni les trois mages, kuvuga abami batatu b'abamajusi. Aba bamajusi rero bari abanyabwenge, bari abahinga, bari abasava, novuga ngo bari bimeneke, bari abashakashatsi, bari abantu baciye ubwenge, bari incabwenge bikomeye rwose, bari abahinga mu byo kumenya ngo iby'inyenyeri, kumenya inyenyeri n'ibindi kumbure biri hejuru y'ukwezi, izuba. Bari aba astrologue mu gifaransa, kandi ngo bari abahinga ngo no mu bijanye na magie, bijanye na magie, la magie mu gifaransa, kandi ngo bari n'abahinga cyangwa se bari incabwenge no mu bindi vyigwa byinshi by'amasiyanse. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma kandi aba banyabwenge b'inyenyeri tubonye baje bava iburasirazuba, ngo bari basanzwe bazi neza yuko abayuda basezeraniwe ko bazoronka umwami wabo, nuko tubibona hariya mu gitabo cyo guharura ni igice ca 24 ku murongo wa 17. Ni hahandi twasoma mbere, twarasomye muri kiriya kiganiro carenganye, ikiganiro cavuga ngo ukuvuga kwa Yesu mw'isezerano rya kera, ingene mw'isezerano rya kera ukuvuga kwa Yesu kwari kwaravuzwe n'abahanuzi batari bake, harimwo uyu Baramu. Rero hariya mu gitabo cyo guharura hari hano havuga ngo ndamubona ariko si ubu nyene ntari hafi. N'ahantu havuga ngo reka tuyasoma ayo magambo kumbe nitavuye ku munwa cyangwa se ku mutwe, havuga ngo ati ndamubona ariko si ubu nyene, ndamwitegereza ariko ntari hafi. Inyenyeri izokomoka muri Yakobo, n'iri jambo rero, inyenyeri izokomoka muri Yakobo, icumu ry'ubugabe rizosokoroka muri Isirayeli. N'ayandi majambo ariko nonderamo iri jambo rivuga ngo inyenyeri izosokoroka muri Yakobo. Ni ukuvuga rero bano banyabwenge wumva bari abanyabwenge mu bintu byinshi bitari bike, harimo ibintu bijyanye n'iby'inyenyeri, izuba n'ukwezi kumbure, n'ibijyanye na maji, bijyanye n'ubukonikoni cyangwa se tuvuga ngo ni amareba, ibintu nyine nk'ibyo murazi, ibintu bya maji, abantu bakoresha ibintu by'ubumaji, ni ngo abamajisien. Rero ngo bari basanzwe bazi yuko Abisirayeli bazoronka umwami, Imana ko yabasezeraniye umwami. Hanyuma rero ngo baca babaho bagenzura ibihe kugira ngo bamenye iyo nyenyeri igihe izobonekera, yerekana ukuvuka kwa Yesu, yerekana ko havutse umwami.
byasigura ngo hariho igihe kimwe aba banyabwenge b'inyenyeri bazobona inyenyeri idasanzwe, bazobona ko hariho inyenyeri imenyekanisha yuko havutse umwami. Rero sinzi imyaka bamaze uko bagiye barakurakuranwa, kumbure kuva bamenyeye buno buhinga bwo gusuzuma ikirere, bwo kugenzura iby'inyenyeri. Hanyuma rero babonye iby'inyandiko zivuga, baca babaho ngo bareretse, kuko ndasomye komantere nsanga ngo bari babayeho bareretse, bari babayeho biteze ukuvuka k'uyu mwami w'abayuda, k'uyu mwami w'abisirayeli azovuka. Rero sinzi imyaka babayeho bagenzura ikirere, bamurika mu buhinga bwabo, baraba yuko iyo nyenyeri yabonetse. Ni ukuvuga rero birumvikana yuko mu buhinga bwabo barasuzuma, baramurika, barajomera, umugani wo baraho, barajumera n'amajumere yabo, bakaraba yuko bobona inyenyeri idasanzwe isigura ko umwami w'abayuda yavutse. Kuko iyi nyenyeri y'uwu mwami baremezwa neza ko izoba ari inyenyeri extraordinaire, izoba ari inyenyeri idasanzwe, itandukanye n'izindi nyenyeri Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero ngo umunsi umwe muri bwa buhinga bwabo, nk'uko novuga ngo babikora uko bukeye uko bwije, nk'uko bari bari ku izamu bareretse, baraba inyenyeri, baraba izuba n'ukwezi, muri ubwo buhinga bwabo bwa astrology. Umunsi umwe bagize gutya, baza babona inyenyeri bari bamenyereye kubona sizo zonyine zihari, babona ngo hariho iyindi nyenyeri idasanzwe isigura yuko havutse umwami. Babonye iyo nyenyeri rero idasanzwe isigura ko havutse umwami, ngo baca barayikurikira bavuga bati iyo bija hose, iyi ni ya nyenyeri twari tureretse, iyi ni ya nyenyeri tumaze igihe kuva kera abatwitangiye muri uno mwuga, abatwitangiye muri buno bushakashatsi, abatwitangiye muri buno buhinga, muri buno buhanga bwo kuba abanyabwenge b'inyenyeri. Iyi ni ya nyenyeri abatwitangiye barinze bapfa batabonye, bari bareretse. Mwibuke yuko abanyebabuloni cyangwa ubwami bw'abaperesi bwakolonije abisirayeli imyaka 70 yose. Babaye i Babuloni abisirayeli imyaka 70 yose, kugeza cagihe Daniyeli yavuga ngo mpanga amaso umwami Imana, niyeguriye gusenga no kwisondesha, aho yasenze yatura ibyaha ubwoko bwabo bwakoze, ngo kubera yuko ngo yasomye ibitabo by'abavugishwa n'Imana, amenya yuko igihe abisirayeli cyari caravuze ko bazomara ari nyagano i Babuloni c'imyaka 70, ico na Yeremiya yari yaravuze ko bazomara imyaka 70, amenya yuko iyo myaka yakwiye. Aravuga ati reka nsenge isengesho ryo gutitiriza Imana, ryo kwihana ibyaha, reka nseruke ku bw'ubwoko bwacu, kuko igihe cyo kuba mu kinyago namenye ko caheze. Igihe abavugishwa bavuze caheze, nta mpamvu rero yotuma tuguma mu kinyago. Aca afata umwanya wo gusenga Imana yacu n'ihimbazo. Kijagere ngo Daniyeli asenga ry'amasengesho y'iminsi 10. Mbere Bibiliya ivuga ngo inyishu ngo yaraje ije mu kirere, ngo mu kirere haba igitero gitangira marayika azanye inyishu kwa Daniyeli. Imana yacu nihimbazwe. None rero niki kinyago abanyebabuloni rero bari barakolonije abayuda, bari barakolonije abisirayeli. Hanyuma hagera igihe rero Imana irabakura mu kinyago. Nibaza ko tuzakurikirana nko gatoya imbere hariya, hari agapfa gatoya akabivuga, twaba tubigarukako.
rero ngo baca babona iyo nyenyeri baca baza bayikwikiye. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi. Hariho komantere bibilike nasomye, iyo komantere bibilike nsanga bavugamo ngo aba banyabwenge ngo b'inyenyeri ngo bagenze ngo urugendo ngo rungana n'ibirometero ngo hafi 700 ngo bava iwabo mu bwami bw'iburasirazuba bw'abaperesi hari i Babuloni ngo baza gushengerera Yesu. Ngo bagenze urugendo rw'ibirometero hafi 700, muri rwo rwari urugendo rurerure, baje bafise amashikanwa. Turaza kubibona kumbe no twamaze kubisoma nta ngorane. Twabonye ko baje bazanye amashikanwa arimo izahabu, imibavu n'isenga. Izahabu nazo ziraremereye, hanyuma baza babikoreye ibitwazi, novuga ngo amafarasi kumbure mu nyemerere mvuge gutyo. Rero kandi kuko bari baje bagemuriye umwami w'abami, umwami baha agaciro, umwami mbere banashaka babaye biteze kuva kera uyu muntu yavuzwe, uyu mwami niwe azoza gucungura ubwoko bwiwe abukure mu bihe byo gukolonizwa byagiye birakurikirana bikuranwa ku Bisirayeli. Imana yacu nihimbazwe. Rero sinzi ngo bari baje bazanye bingana iki, ariko ngo bagenze ibirometero bishika hafi 700. Kumbure ngira ngo umuntu agiye kuri Google Map kugira ngo bomwereka estimation y'ibirometero biri hagati ya Babuloni na Yerusalemu. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma ngo ibyo birometero bishika hafi 700 ngo boba babigenze hafi iminsi 30, ni ukuvuga ukwezi kose bamaze mu nzira baje gushengerera umwami Yesu, umwami w'abayuda yavutse. Imana yacu nihimbazwe. Kubw'ibyo rero ngo uca wumva yuko nimba bagenze ibyo birometero bishika 700 rero ubwo i Babuloni uza aho Yesu yavukiye bakabigenda hafi iminsi 30, ni ukuvuga ngo no ku munsi umwe bagenda ibirometero bishika 25. Imana yacu nihimbazwe. Baraza rero bafise ibyo bagemuriye Yesu, birumvikana byose ko baje bitwaje n'ibyo bazorira mu nzira iyo minsi yose. Kumbure ngira ngo ku buryo ntibyaraherera ko bazogura n'ibindi mu nzira mu masoko hirya no hino. Imana yacu nihimbazwe. Aba banyabwenge b'inyenyeri baraza baravuga bati nimuze tugende kuraba uyu mwami yavutse. Inyenyeri nayo ya nyakuntunga ngo yagenda ibarongoye iri hejuru yabo, bagenda bayikurikiye bayiraba iyo iriko iraja. Imana yacu nihimbazwe. Barafata urugendo baraza baje rero kuraba. Ni ukuvuga ngo abanyabwenge batumbereye i Yerusalemu, ku mugwa mukuru Yerusalemu, kuko babona yuko atahandi hantu bakwiye kubariza amakuru y'ibyo umwami yavutse w'abayuda. Bavuga bati nta handi twobariza ko umwami w'abayuda yavutse, kuko bobo ntibari bazi strategy Imana yakoresheje. Kumbe ntibari bazi yuko uyu mwami w'abayuda naho yavutse atishimiwe na bose ku rwego rw'igihugu, au niveau nationale. Rero baza bibaza ngo baza gusanga igisagara ngo ca Yerusalemu cakaka, hari amatara, hari hasukuye, hasa neza. Mbere bari biteze ko igisagara ca Yerusalemu baza gusanga cuzuye umunezero, abantu batazira Imana baririmba. Narirya Bisirayeli bwari ubwoko bufise Imana idasanzwe mu kuririmba. Bagira bati uyu munsi tutagusanga amazaburi ariko arasamirana ku mugwa mukuru Yerusalemu, turizeye ko dusanga ibintu bicika, tuza gusanga igisagara cakaka gica ibibatsi, kuko umwami wabo yavutse azanywe no kubacungura, azanywe no kubakura kw'ingoma z'agahahazo, intwaro z'ubukoroni. Imana yacu nihimbazwe. Ariko rero ngo baje bagashika Yerusalemu ngo baca basanga ahubwo nta n'akanyangenda
kerekana ko Yesu yavutse, nta n'iyambu nta n'amakuru abaho bafise. Ndakeka neza ko iyo bija hose kuva binjiye mu gihugu ca Yerusalemu, kuva binjiye hariya, iyo bija hose umuntu wa mbere bahuye nizera ko bamubajije ati mbega umwami w'abayuda yavutse, yavukiye hehe? Ibirori byo kuhimbaza kuvuka kwiwe bimeze gute? Mbega ivyishimo au niveau national bimeze gute? Nibaza ko baciye hose bagenda babaza ayo makuru, muga bagasanga nta n'umwe rero azi ibyabaye. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo. Cuno munsi twabonye rero ngo bageze i Yerusalemu barabajije Herode.